bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo agaze imitima yanyu. Ndabifurije kumererwa neza mu mwami, ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu, ndabifurije gushishikara mumererwa neza muri byose. Amen. Haleluya. Mushishikare bavandimwe kwimenyereza gusenga mu gatondo, kwimenyereza gusoma ijambo ry'Imana, kwimenyereza kwiyubaka mu by'ubwami. Yesu abahezagire. Reka mvugane namwe ijambo hejuru gushishikara gukovya. Haleluya. Amen. Reka dusome igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 12 umurongo wa mbere tugeze ku murongo tumanuke gatoya. Haravuga ngo maze nko muri cyo gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe mu mwishengero ngo abagirire nabi. Yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Kandi Yakobo yishe yini wari umukuru w'ishengero. Maze abonye ko bihimbaye abayuda ariyongera afata Petero hari mu mitsima itambiwe. Bamaze kumufata amushyira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda ari bane agira ngo azomushikiriza abantu Pasaka ishize. Haleluya. Bene data ngiye kubabwira inyungu zo gusenga. Gusenga nibwo buryo buhanitse bwo kurwana intambara. Gusenga n'uburyo buhanitse bw'iwawe bwo kurwana intambara. Petero Yakobo yari yapfuye kandi wari wishe Yakobo ni wari wafashe na Petero. Amaze kumufata baravugana ngo bari mu misi isabato nibaza imisi bitambiwe baravuga ngo nzomubashikiriza Petero mu gihe Pasaka yarangiye cyo kumwica nawe. Mwumvirize rero gusenga abakristo baje hamwe. Haleluya. Hari ibintu byawe ubona byagiye wabuze, hari ibintu bisa bitari ko biragenda. Mwene data biragusaba ikiguzi cyo guhaguruka gusenga. Haleluya. Umurongo wa 5 uvuga ijambo ryiza. Nuko Petero arindigwa mu ibohero. Ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakomeje. Abishengero baramusengera batakambira Imana bakomeje. Mwibuke ko yararinzwe n'abasoda 16. Yararinzwe n'abasoda 16 bose barinze umuntu umwe. Bamwe bari hanze abandi bari kumwe mu cyumba niriye bari bamuboshe, ariko abishengero batakambira Imana bakomeje. Ndakwifurije gusenga, ndakwifurije gukobza. Haleluya. Ivyaho ubona nta nzira nta buzima bizatorega umuti gusenga kwawe. Gusenga nibwo buryo buhanitse bwo kurwana intambara. Umurongo wa 6. Ku munsi Herode bwacu bamushikiriza muri iryo joro, Petero yarasinziriye hagati y'abasoda 2 aboheshejwe iminyororo 2. Abateramye bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Ukuye ko abantu abasoda bari hanze, hariho n'imigozi bari bamuhambiriye. Haleluya. Ariko amasengesho. Ndakwifurije gusenga mukundwa. Ndakwifurije gusenga. Maze umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu, akoma Petero mu rubavu, aramukangura ati byuka. Ningoga iminyororo imuva ku maboko iradohoka. Haleluya. Iyi munyororo igize imyaka myinshi ku buzima bwawe tizodohozwa n'ibindi, izodohozwa no gusenga. Haleluya. Iminyororo iradohoka imuvako. Amen. Umumarayika aramubarira ati kenyera wambara inkweto zawe. Abigenza atyo kandi aramubarira ati ikubire ko umutamana wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenya ivyo umumarayika akoze ko ari ivy'ukuri, ariko agira ngo abonye ivyo yereswe nko mu nzozi. Amenya ngira ngo hari ivyo yereswe mu nzozi. Bakundwa bacu, hari Imana gukora igitangazo kibaza kuri kurarota. Haleluya. Hari igihe Imana gukora igitangazo ukibaza ngo uri kurarota. Haleluya. Yibaza ngo ari kurarota. Ariko hari abantu bamugendeye kwizamu, hari abantu bari kwaramusengera. Umva, ukazobona umuntu agusengera akaduza ijuru ryawe imbere y'Imana, uwo muntu azaba gukunda. Gusenga n'ivy'igiciro cyane. Hari ibinyororo iboshe amafaranga yawe, inyosha ubutunzi bwawe, inyosha ubuzima bwawe, inyosha ubuzima bwawe. Biragusaba guhaguruka gusenga kugira ngo iyo minyororo idohoke iveko. Amen.
umurongo wa 10, baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri bashika ku irembo ryugarije urugi rw'icuma rija mu gisagara, rurabiyugururira ubwago. Umuryango wo ku irembo wonyine uriyugura batawukoze ko, ariko gusenga ni byiza bavandimwe. Imiryango iriyugurura, bararengana irembo, baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika aca musigaho. Akenge kagarutse, Petero aribwira ati noneho menye vy'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode, bo n'ivyo ubwo bwoko bw'abayuda bwari bushamije byose. Haleluya. Amaze kuvyiyumvira aja kwa Mariya nyina wa Yohana, ariwe Mariko, aho bariko barakoraniye benshi, bariko barasenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umukobwa w'umugurano witwa Roda aja kumviriza. Amenye ijwi rya Petero, akanyamuneza kamubuza kugurura, arirukanga arinjira, abarira Petero, abarira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramwishura bati urasara, nawe avuga ashimitse ko ari ukuri, bati n'umumarayika wiwe. Ariko Petero ashishikara gukomanga, buguruye, baramubona, barumigwa, arabamama, abaganira ko ari umwami Imana yamukuye mu ibohero. Arababwira ati ivyo mu bibarire Yakobo na bene data bandi. Arahava aje handi. Amen. Bene data, hari ibyaho bifunzwe, hari iminyororo, hari ibindi. Uyu Petero iwe hari iminyororo, hari abasoda, hari imiryango, hari ibintu bizitije ubuzima bwe. Haleluya. Ariko gusenga ko abizera ngo batakambira umwami bakomeje. Bamaze gutakamba, marayika w'umwami Imana aramanuka. Marayika w'umwami Imana aza mu gihe watakambye. Haleluya. Daniyeli ngo arasenze ngo minsi 21 irangiye, marayika Mikayeli araza ngo Imana ngo aramubwira ngo gusenga kwawe kumviwe kera kuvuga itangira gusenga, ariko ubwami bw'uperesi bwaraje burazibira. Ariko marayika w'umwami Imana araza arakubita hasi, Daniyeli arishugwa. Urifuza kwishugwa nawe? Urifuza ko ari iyo minyororo ibosha ubuzima bwawe, ibosha urugo rwawe, ibosha mariage yawe, ibosha ibyawe, izakugwaho niki? No gusenga. Yesu aguha imbaraga zo gusenga kugira ngo igitangaza ubone igitangaza. Ndakwifurije kubona igitangaza, amasengesho akuremere igitangaza. Dusenge. Mwami Yesu wakoreye Petero igitangaza, naje ndasenze ngo dukoreye igitangaza kuri uyu munsi. Haleluya. Hari izuyu muntu ariko yankurikirana byiwe bifunzwe n'iminyororo, bimerewe nabi. Ndasenze ngo mukore igitangaza, kora igitangaza ubuzima bwe, kora igitangaza ubuzima bwe Mana, mu izina rya Kristo Yesu. Iminyororo, imigozi, haleluya, ibintu byose dari ku buzima bwiwe bicagagurike, bikugweho mu izina rya Yesu Kristo. Turagukunda, turakwizeye, icubahiro n'amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Yesu abaho umugisha.